ngo nta mukobwa atanga nimero uretse igituma asuvuga ngo nta mukobwa atanga nimero reka ndakubwira barayirindiriye abakozi badukurikirana oya reka ndakubwira igituma nashobora kuyitanga basi ngo ndazigiruka okay reka ndaza kuyiha wewe hama uzobona kile kiganiro adashayisaba wewe uzoyibasangiza les amis mwavyumvise uzokenera nimero ya Mary the Baddest uno mu DJ akomeye bo muri industry ya plus 257 naho ririmbye mukeneye abantu babavugiriza nguyu umukenera nimero y'iri dispo basa igituma nashobora kwitanga ufunye hari umuntu ashobora kuyitora wumva umengo nakazagira sivyo kandi nawo ntiyama wewe kuko umengo nakazagira me kumbe washaka kumbwira ibindi bintu inanje ibindi bintu nabashaka mugazo urabya kuri n'inkumi ndi umukobwa numva ega nivyo byose usanga none kwa ndi umukobwa bivuze kuri kwisoko ndi kwisoko yavuze ko umuntu ari kwisoko so uvuga ko ari karidandaza baba bavuze umuntu atarashaka ariko kandi ntaragera uri mu minere oya sindo mu minere qu'est-ce qui manque d'abord none ega no mu minere arubaka oya ije nivyemewe n'amategeko ya Republika ego ntibavyemera gusura ko ari abana bagenda ku bagabo bakiri bato mugaho naho urumva bagufashe basha ni imyaka 10 kumusaga ariko je inkumi nta mwana mfise bamwe bavuga ngo na femene je ndi inkumi mugabo inkumi yitahuye iziciri hapana yiyakiriye abari prido 30 oya sije ubo wari yakiriye ngaho baravuze sigavuga ngo Yesu ni umugabo wawe oya je ntavyo navuga naratavuye abantu rero mukeneye akanimero kiyo mwamwumvise inbox yana nkunda ifi muri commentaire oya iriko iraza no kunyene baramukije mwese abakunzi bamenya nibi media abantu mwese mudukurikirana ku mpande zine z'isi uno musire nko kumubona mu kiganiro cyacu cy'uno munsi twakiye umukobwa mwiza cyane ushaka kumwitwa mu DJ ushaka kumwitwa umukinnyi w'amafilme Miri turaguhaye ikaze mwiza bamenya nibi media wongera widondera n'abadukurikirana kamera merci kama ku mazina yanje rahawe n'abavyeyi kandi ni nziza Ange Melissa aya kazi nayo ni muri firme ni Ange muri partie ya DJ nayo ni DJ Mary the Baddest muramwumva umuntu twakiriye no munsi n'umukinyi wa Mareresi akongera akaba n'umukinyi wazo umukinyi w'ifilme kameme bacavyumva hama rero Mary cyangwa DJ Mary cyangwa Ange ariyo surumva nayo kameme uno musi rero tutambere kumva n'imvano wowe kugira wiyumvira ibyo gukina filme first of all inspiration yavuye filme bisanzwe bon ça dépend hari ukungena umuntu avuka canke bivaye naho umuryango waravukiyemo bivaye n'ibyo uba wiyumvamo muri wowe tudashaka kubiki cyangwa ugasanga nabyinjira mushaka hariho message basi ndarabikunda kuva kera nyene nari numva ko nabikuriyemo no kera nyene ku ishure narabikina ibijya byo ku mashuri n'amaspectacle n'iki narabikina cyangwa ndanabikunda kandi ariko hariho nyine na message bashaka gutangana niyo message rero principalement wowe uba wumva ushaka gutanga ni nk'ubutumwa buhe bw'iyobokamana impanuro za kivyeyi bujanye n'iki oya message novuga ko icatumye ndabyinjiramo ntiyaragera ndakibonga hari impamvu kandi nibuze ko niyo mpamvu ni yaba ngo dufite ndabireka oya hama rero Samantire wo kugira ngo ushobore kwinjira muri filme ya mbere byagenze gute wahuye n'abandi bazikina gute kugira ngo wisange kuri ugo rwego bwo kina filme ya mbere mu novuga kwanza ko ninjiye muri groupe n'abandi mo ya filme no ivuga ko navyinjemo nk'inzo gusiba parce que n'umugenzo wanje ni mukuru wanje no ivuga afite amazina menshi kuri jewe ariko n'umugenzo wanje ni mukuru wanje yashyize ko link kuri stati ayipostinze ya filme turavuga kombe usanzwe nakina filme no mu buzima busanzwe kandi apareze nasanzwe ndamuzima amvuga bige natugashaka inzokina filme uzobifashe okay nimba ari ivyo biroroshe dushaka n'undi mukobwa muri groupe n'iki
ndavuga reka ndagushije mu minota 2 hari minota 2 kwanza yari irimo nayisanze bonye group ni wacu cya bintu biri cyari tangura gutyo bari muri preparation yo gutegura film bayashaka gukina iyo film yamaze kuja hanze ifunje nawe ndavuga ati okay bari bitonda kuri nyine bukati bandabyinjemo gutyo hamuso watunaje ndakina bunabirizi ko byari rya mbere ngiye kuri kamera mvuga ngo ngiye gukina film ya ugerageje kuraba rero utanguye umwuga wo gukina film mu kibano bakwakiriye gute cyangwa umuryango wawe bakwakiriye gute ko tuzi benshi usanga iyo bavuze iti umuntu n'umukinnyi w'amareresi mu kibano usanga bacanga ufata kundi Shema bavuga ko musanga babiroroshe kandi biragoye mugaje kubyo wanje amapa mvuze nko kuri famille yanje mama wanje n'abakuru banje nko nabivuga mama wanje kwanje nawe mufana wa mbere afite ibintu byose nkora nawe mufana wanje niwe mufana wa mbere basi kujyanye n'ubuvuga ati uyu muntu ndamuzi ko ashika ikintu nk'ibi niwe mufana wa mbere mu bintu byose nzi ko njamo ababizi kandi nta kintu nambuza ngo kinya n'ikibi ahubwo gusa antekera impanuro ikintu nacitwaramo gukina ko nawe arabikurikirana ntabyo akora mugara arabikurikirana ntaco byamutwaye ariko nko mu bagenzi banje bo ndafise ama message abantu bandondeye bambaza byagufatiye he tibiki kuyanye n'urondera umuntu tibiki byagufasha nagize ahandi ngo arabifuta nakungikiye kandi kagira ati nakatondongikiye avuga rero nuko nyine ntago dufashe bire kabone yego ya aho nyene rero ibintu byo gukina filime wavyinjiye mu mwaka wa ryari kubitangura oya skate mu mwaka nyine ugerageje kuraba wewe kuri wewe akarusho karimo uzokunguka mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bundi nakara mu buryo bundi kuko umuntu yunguka byinshi hari igihe wunguka amayide cyangwa ukaguka mu mutwe n'igihe wunguka ibiceri donc amafaranga cyangwa kunguka mu bundi buryo bwo kugira inshuti nyinshi izo nshuti nazo zikagushikana ku bindi bisanzwe icyo kintu cy'inshuti uvuze inshuti zose sinziza kungene je no bivuga kuri jewe filme bon nakubwiye ko nayijemo hariho message mbashaka nubwo bitaranyorohera ntibitangura mu buryo bon naho ntibitangura mu buryo bugaragara sino nabitangura muri je nyine navyumva ko banumva nyine ko hari ikintu bashaka gutanga ni icyo cyatumye n'umuganda hama mu bundi buryo nabwo bw'amafaranga nubumenyesha nivuga none uno musi turi muri vision 2040-2060 kandi ibyo dukora byose bavuga ati dukora ibyunguka ugerageje kuraba uno musi warakinye muri filime mbega ifilime wakinyemo yitwa gute filime nakinyemo navuga ko amadogarara muri filime ziri hanze niyo groupe nakeye iyo no sasanzwe ndimo mbarizwamo ni nzenya yitwa filime njena iri kurubuga rwa Kelly X official hama iyindi naba narakinye ni CD yitwa Impano niyo nagaragayemo cyane gose none nakubajije rero ugerageje kuraba ko nzi ibintu byo gukina filime bitwara imitahe myinshi mugabo fili gitana byo birunguka mwebwe nk'abakinyi rero muronka gute kubyerekera amahera ubundi urabyinjira mu cyo bibona nibanga ry'akazi urabyinjira mu cyo bibona anje ne haruvuga ati nibanga ry'akazi niko no bivuga uno munsi tumenyereye tubona ko ibintu byo gukina filime ntaho bitandukanye no kuri mu video vixen cyangwa kuri video eske nk'uno munsi wewe uwo gukenera kugira umubere mu kuri video nk'umu artiste runaka uwo bikora ça dépend bon no kuvuga mu mavideo y'indirimbo mu maclip tuba tubona y'indirimbo abakobwa benshi baba barimo akazi bafite amakuru atandukanye
rero hariho ko ashobora kwemera n'ibyo ntashobora kwemera koma niyihe wovuga ntiwokwemera nyene bon bivana n'iyo ndirimbo kwanza nyene kandi bivana n'umusaza basi bivana n'uwo muririmbi hari abaririmbyi mba numva umenga abaririmbyi bumva bo nk'ubu basi dufate ntituvuze bijya vyamamare abo baririmbyi bazwi tuvuze nk'umwandaground n'umusore akeneye umukwini video kandi arakubwira uti ibintu dukora nta bitera so n'ibirimwo ni ibintu biri domanire professionnel no manza nimba ari clip zamanza kumvisa uko indirimbo yiwe kuba nakore yego haba tugahuriza ko kuri salon ya aho nyene rero turetse ivyo gukina amafilme tuje mu bintu vyerekeye ivyo DJ uno munsi Mary the baddest Mary the baddest ni mu DJ asanzwe akorana na DJ Ens twaguhamagaye kubera tugukurikirana kameme DJ Ens the baddest DJ Mary the baddest murumva yuko kameme ni duo magique hamare turashaka kumenya ibyo ko mu DJ ivyo byakuje mu gute inspiration yavuye ko mu DJ novuga ko ari ni nkuko kwa filme nyene ni sazozo novuga ko zari hejuru cyane kuvyerekeye filme parce que ndibuka niga 6e mais 5e gutyo haje nyene umwana watangwe gukoresha boîte mathématique nyina tamigisha dufite cyangwa muri pause nasigaye nko mu ishuri nashobora gufata boîte nkayigurura ana kujya kuyigura ugasanga umenga ni nka ordinateur ni nk'imashini yigurura nkafata kompa nkayishiraho ku ntebe nkarabukunye yenda yesa ukuntu ikaba nkamiko abanyene burya boro bunzi ngaho bama mixer wije bon ni mije na mvuminga yini nivyo ndimwo uko narabibona mu kibana aho twaba mukuru wanje yarafite mugenzi we bigana ari mu DJ ni nawe muntu navuga ko yatangaze n'igishaka ku mashini genre kumenya best kumenya victoire ngene ikora virtual DJs kunkora ni cyo kintu niwe muntu wa mbere vema ndangushimira yitwa DJ Elway n'umunyabanza vema ndagushimira no usuziko uri umve ko ndagushimira ndawukurira ubwatsi bose hamare vyacibandanya gutevye byo DJ bon apare yo kuba nari byumvamo naramusabye je nyene bwanje nari nisabiye ndamubwira ndabikunda uzonyigisha urashaka umwana uramanza ukure ushike so kwana imusabye nkiri muto bwone nari muri primaire uramanza ukure unashike basi na 7e mu guca mu gitunda kwigishije nana kintu sawa ndambwira muganga ujibwire mama cyane mukuru wanje ngabwire mama parce que namvumenga ubwo namvumenga ndafite ubwo muri jo kuzobwira mama ndashaka mu DJ kuko namvumenga mu DJ w'umukobwa ntabwo bamenyereye yadushabe baza ko ngiye mu bindi kwanyuma navuga karakazi uhuriramo n'abahungu benshi rero namvumenga ndayimubwiye namvumenga nyene kibazo kumbe nawe hama atangura aranyigisha ndibuka ko nabitanguye 2019 niyo yatanguye kunyigisha aranyigisha kuya nyene abana bagikunda amavokanse n'iki biba birahetse ndagaruka nja kw'ishuri ariko umundi sindamusabye tuzogaruka kandi dusubire twige mu nta kibazo ndagenda ndiga niyo muntu rero nakubwiye ko ayanyigishije niwe yaranyigishije hama nyene hagira aho ndayimenya haraza uyundi nawe nyene n'umunyabanza n'umudire yitwa Pafi arakunda no kwerekaniza ibintu by'ibirori muri province Bubanza nawe nyene ndagushimira vraiment uri hose mvuga ko ndagushimira kuko niwe yampaye niwe numva ko yaravuze ati tera intambwe igira kabiri kubera mva intambwe ya mbere nayiteye kuba narabimenye uwo barafashije nkabyiga hama uwo mudije Pafi ndakubwiye ni yaroroganije competition yabereye i Bubanza okay ayo aganjije competition arabwira n'abandi yari competition y'abakobwa gusa hama arambwira uzoze kuno kazo ari n'abandi bakobwa kuno sawa competition turayijamo
sitaronka amahirwe ndaba uwa kabiri igituma ndakubwira ko nshimira uwo DJ Elway yaraje aranshigikiye avuga ati Jendoze yaranshigikiye ndamubwira kandi izoma yarakoze yarahabaye nk'umunyeshuri we yatanguye kwigisha yarahabaye urumva uko kose niko nagenda bindagira rero maze kuva muhira nje ngaha mvuga ati nje ngaha nyene kuhaba kwakorera ibintu no dahunguje ubundi bumenyi donc ndunguruje miliye base n'ubumenga nyene nivyo hariho umutipe nyene w'umunyarwanda yari umugenzi wa DJN ndamubajije ati bro nta muntu wo uzi yoba umudije mu muzinanye gatira no kuvuga n'umudije icaba marene gatatu z'amaye ntabwo nkeneye parce que narumva ko abo bakobwa ata yahubwiye ati ndabigisha umpaya mahera sivyo ego kandi nivyo mva nta muntu atanga umuzaguzi kuko abakunguje ubundi bumenyi kandi nta wuzeje ndambya sawa nta kibazo mvuga ati mugabo bo mwizeye ko ari umwana mwiza ko akura bigiye kenshi abakobwa turabikuramwo n'intambamyi nyinshi ashambwira sawa nta kibazo reka je ndomuvugisha namara kumuvugisha ndamubwira ko ndabaconnecte muvugane niho rero kumuvugisha ampaye nimero yiwe arambwira namuvugisha ije uramubwira ndamwandikira ndamubwira ni kabuka nanguka ni nini nshamubwira sindi hafi ko akorera ibugarama kigali ari weekend nzokubwira namanutse ndakubwira marti tuvugane umunsi wa marti turahura turavugana sosiyete neza hama acaramfasha nawe kuba nindi ngaha kuba ngeza aho ngeze ubu kubera DJ Sito Bade ndanamwubaha cyane kuko nawe nyine arabizi aho nyene rero tukija ngaho kuva mumenyanye na DJN hariho amashu maze kuronka yo kuvuzamo canke mu makaraoke canke handi hantu runaka bon kungene dukorana je nawe aha bari kenshi nanje niho mbandi yagiye turagana tujana ahantu tumaze gukorera turi hamwe tuvuganye no gukora turi na show hari mu kabare gusa kandi ngaho muri ville twarafatanye kwa nyine twarahagiye turakorana amasho nayo donc ahantu ahagiye niho nanje niho mbanje kora ko jero basi ndabitanguye vuba vuba ngo ndanguye kwikora cyane vuba no kumenyereza musanze cyane gose aho rero nyene tukibandanya n'ivyo byo DJ uno munsi byo rewize gute kuzobikura mu musango ufadika mu buryo bw'amafaranga nta kazi n'akamwe katahemba kandi umuntu wese aba afite style yiwe aba ajazanye canke aba afise kugena aba aje gukora mu co kintu guhembwa niko ushatse kumbaza ko kungene je uzokamisha uwo mwuga wo kuba umu DJ nukwimenyereza kandi ukabibamwo neza n'abantu bakamenya ko birimwo hanyuma apare y'ivyo naho umuntu ararondera ahantu ukorera kuko ibintu by'ubudire tubimenyereye ko hariho akabari ugenda ugakoreramwo ugasinya contrat canke depend kumenya mwabwira n'umubosi wawe apare y'ivyo naho n'amashusho nayo nyine abonetse urakinza kandi yose ngo bari amahera cyane gose dusa n'abari ku musozi w'ikiganiro cyacu rero abandi bakobwa nkawe bikumira mu kuja mu bintu bimwe bimwe cy'isosiyete yombona uko abavyeyi bombona uko bahanura iki bahanura iki icambere na mbere nuko umanza wowe ubwawe ukabikunda ubusanzwe ikintu kiri muri wewe nta muntu aguhatiriza kugikora kandi nta n'umuntu ashobora kugukumira ngo ikintu ushobora kugikora uko je ndibuka neza papa wanje akibimenya yarashavuye kandi yarankare nyine nk'umuvyeyi bambwira ati none si ibintu bisanzwe erega simpa nkango ndabigiyemo ayandi makuru muvyumvamwo kuko urabizi ko ibi bintu basi novuga en général ibintu vya industry urabizi ko iyo umukobwa bijemwo bamubonamo ikindi kintu bamubonamo iyindi shusho nawe adasanzwe afite muri we
ariko hariho abantu batarira gusema bivanye n'abakobwa bamwe bamwe baba bitwaye ukundi musanzwe twese ntituza dushaka ikintu kimwe nimba je mvuze ati burya abakobwa baja muri gukina filime cyangwa baja mu bintu by'ubu DJ abashaka umugabo canke abashaka six ndazi abashaka wewe umwe wese abaje afite icyo arondera je sinaje ndondera umugabo sinaje shaka six naje bon ikintu nyene numva ko determine ni passion rero hama Jemi societe vraiment n'ukuri baravutse kandi cyane apari mu byo wanje nawe nyine aravuga ngo ati isoko ko nabikunda kandi numva umenga nyine kubiheba vraiment nandi sibindi kubera ko nayinzi neza ko ntangeso mbi DJ zinke imvuga ngo nzo nje gukorera mu konje ducakamye gunda ndabibandanya kandi kuvanda n'icyo bigiye ko mugabo rero guco nobwira umukobwa wese ikintu cyose yo bashaka gukora mugabo kumva umenga hari n'intambara canke abantu baramuvuga ni bamvuga bizogenda uwanse kuvuga bavuga ngo yanse kuvuga yezo ndakoma wiwe ikintu cyose uzogenda ngo bazokuvuga ikintu cyose uzotegerezwa kujamo bazotegerezwa kuvuga kandi benshi ntibazokuvuga neza ko nta muntu akundwa na bose ngo ifaranga ngo niryo rikundwa n'abantu bose bon nuko ubwawo bugikunda ica kabiri ukabuciyumvamwo kandi neza ukawumva neza ko ari wewe nyene wewe ubwawe sivyo rero ujya mu ntwambere uzoronka azoza kugushigikira ubwo ni wazogutera inguvu urubishikene nayo uvuze ngo abantu baravuga twese turavuga kandi ntiyavuze ko hari abandi bantu nabo naravuze nanje kuno bivaye n'ivyo nayo mba numvise canke nabo mbonye bakora rero sishobora kujija umuntu gutyo uno munsi DJ Mary nk'umuntu arashatse kuguha ikirata cyo gukina filime cyangwa cyo kumukina video cyangwa cyo kumuja kumuvugiriza nk'ahantu mu rubanza rw'igihugu cyangwa mu kabari yo gutora mu rubanza basi umuntu akeneye kuguha akazi muri ibyo usanzwe ukora yo gutora exactement bimwe sanzwe nkora filime byose en général bakoresha TikTok bakoresha IG hose kurondera nta nimero ya telefone baha abadayiko baradukurikirana ngo nta mukobwa atanga nimero uretse igituma asuvuga nta mukobwa atanga nimero reka ndakubwira barayirindiriye abakozi badukurikirana oya reka ndakubwira igituma nashobora kuyitanga basi ngo ndazigira okay reka ndaza kuyiha wewe hama uzobona kino kiganiro adashayisaba wewe uzoyibasangiza les amis mwavyumvise uzokenera nimero ya Mary the Baddest uno mu DJ akomeye bo muri industry ya plus 257 naho liringi mukeneye abantu babavugiriza nguyu umukenera nimero y'iri dispo basi igituma nashobora kwitanga ufunye hari umuntu ashobora kuyitora wumva umenga ngo nakazagira sivyo kandi nawo ntutiyama wewe kuko umenga nakazagira me kumbe washaka kumbwira ibindi bintu inanje ibyo bindi nabashaka mugazo urabya kuri n'inkumi ego ndumukobwa numva ega nivyo byose usanga none ko ndi umukobwa bivuze kuri kwisoko ndi kwisoko yavuze ko umuntu ari kwisoko so uvuga ko ari karidandaza baba bavuze umuntu atarashaka ariko kandi nyaragera uri mu minere oya sindo mu minere qu'est-ce qui manque d'abord none ega no mu minere arubaka oya ivyo ntivyemewe n'amategeko ya Republika y'u ego ntayo ntibavyemera gusa urazi ko ari abana bagenda ku bagabo bakiri bato mugaho naho urumva bagufashe basha ni imyaka 10 kumusaga ariko je inkumi nta mwana mfise bamwe bavuga ngo na femene je ndi inkumi mugabo inkumi yitahuye iziciri yo hapana yiyakiriye abari prido 30 oya sico ubo wari yakiriye ngaho baravuze sigavuga ngo Yesu ni umugabo wawe oya je ntavyo navuga naratavuye abantu rero mukeneye akanimero kiyo mwamwumvise inbox muri commentaire oya ibirgo iraza no kunyene comme conclusion rero dusa naho ariko barasozera akajambo kanyuma kagasunika rumwe nuko nabashimira cyane nambaye mu mwathamagaye kabiri ndashimira n'uwo wazi wese ko yuba uwuzi wese kankunda ndamushimira cyane n'uwuzi wese kanyanka ndamushimira cyane nawe nyene kandi cyane rwose ivuye ku mutima ntabwo ujya burimo ko ndamushimira ko aranya ndamushimira cyane nanka wo kumenga nturakuru bafise abana
ntabwo atagira abandi je nagira abansi bagira nka twe twasaziye ku isi n'isi iraho biraduhinda aya jamasi ndafite ni benshi cyane kandi n'abazi abansi wanje hari abenshi nzi birashika none nk'umuntu nkawe ko nkamufiki kumenga uratekereza ntacyo mwopfa n'umuntu jewe hari abantu bo banzi bakambira bivana uvuze ngo ndatekereza bivana uwo bajije ko ni ujya mu nametse bose hari uwo kugira tujya mu bya mwana jewe kugira ndakumenye bo narakubonye nka katire cy'ubu ntaramuva ijambo riva kuri wewe cyangwa usanga bagohe kubera uvuga gake oyego umuntu ushobora kumwanga we je sindi co banyankira gusa abona kubwiye ko nzi ko banyanka bakubwiye ko baguhoriye oya ntibabimbiye aho nashobora kugira ngo ni gake mugaje na sumuntu ndayihubye ati je ntundohera nkuko bivanye n'ibi niheko none akunda kwirwa okay cyangwa nari capable kwikubwira na cyangwa mandeka kubesha ko ndagukunda bazi jesi shwa ni nkababa ndumva ngo uraberewe kandi yabonye ko ni rya insano papa bagaca kugira ngo babe kazamva ngo mani nguraberewe imberewe mu tena ya just comment so turaberewe cyangwa ntari capable kubwira nawe ati ibyo bintu byo wambaye no cyakima guhora akunda kubesha cyane nkuri cyane gose bakunzi bamenya n'ibimedia bakunzi mwese mudukurikirana tunayibutsa yuko hari iyindi YouTube channel shasha yitwa Emblematique TV iyo YouTube channel rero niyo mugiye kuza muratubona ko tugira ama debate canke ama emission twe na DJ Mary the baddest y'ibintu bitandukanye cyane cyane b'ibintu by'ama content abagezweho ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi no hanze yacu vuba rero mutangure mugire subscribe kuri iyo YouTube channel kugira ngo mubone ibintu byinshi byiza mwumve rero DJ Mary the baddest wariwe n'ibindi byinshi ashoboye ntashoboye kudija gusa ntashoboye gukina n'amafilme n'ibindi arabishoboye vuba mugiye kumva rero uwo ariwe n'ukuntu yikora mu gahogo muri byinshi bitandukanye mu kubaho ubusesanguzi butandukanye tunizera yuko muwandanye munakora subscribe kuri YouTube channel yacu yamenya n'ibimedia stay tuned.